MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Burya hura afite dushinga. Oya sijewe. Nawe arafise ibitaye kuri izindi bitwariye funderi. Avuga ko yabaririye amafaranga. Okay. Niyo nyene. Simbo nivyo arivyo. Yadose mbona biko birafata iyindi sura. Nagiye mbona gipasanga ku biro baje kumbaza ivya yadose. Bona abactionnaire bamutumye. Vyahavuye bigenda gute? Nibaza ko twotangura. Ego kandi mwakoze kwitaba mwese. Bon, nizere ko tuza kuyaga twumvikana. Twumvikane. Nituza guteba reka tuyage. Natebeje rero. Nashaka mbanze mpijambo gipe. We yasabye ko twotunganya kano kanama. Ego. Gipe ijambo ni wawe. Murakoze. Naje nta byinshi mvuga. Abantu basanzwe bari ngaha. Abo nabo sabandi nabahoze arabaksurera kuri izine. Abo nabo bakishuza imitahe funderi bamuhaye. Iki? Funderi? Bo, nivyo. Gipe urakoze tuyage twumvikana. Aho rero ijambo ya mukuru numva ko tosha turi hafunderi kugira ngo aho murize abanyamitahe Kiba funderi. Wewe nyine. Ndabahumuriza. Abo. Jengo abo naki nakime dusangiye. Bambi mbere. Reka twumvikane. None ga funderi. Reka tuyage twumvikane. None ga funderi. Aba abanyamitahe barakubeshera amafaranga bigeze baguha. Uyu. Nta muntu numwe yigezamo amafaranga. Ayo manya bari bore bacane hariya. Jewe ibyo barimo ntibindabo. Oya nawe. Umviriza ndabihanije. Ubwanyuma ni haki gusubira kunyambika ibara jewe. Nimba mwana yariye rero muje hariya. Ewe son. Oya funderi umviriza tugabanye ishavu. Oya umviriza je usubira kunyambika ibara rero munyumve. Oya funderi reka tugabanye ishavu. Wewe witavye inama ndabasavye tuyage twumvikana. Gabanye ishavu funderi. Wewe uremeza neza ko aba bantu bariko barakubeshera. Jewe uyu ndavyemeza neza. Ntayamaye haba. Barabeza amasura. Cyane hariya. Je ndabasavye mugabanye ishavu. None gipe ngira yo tubwira ko nimba hari ivyemezo ko abantu baba barahaye amafaranga yabo funderi bihari. Ivyemezo vyoba he. Kana tebigeze bamaje. Jewe uyu umviriza rero genda bitwarira kwera. Hasone ntibashobora kunshavuza ngo birere ngaho ntigishoboka. Bacavye jewe uyu. Gipe Za. hari ivyemezo ko funderi yakiriye ayo mafaranga atabihari. Chaumva numviriza ntabihari. Ayo n'amanyanga. Umviriza rero nimba inzara ibishe nibapfe bambaye. Bareka kumpana. Oya komeye ndabasabye twumvikane. Jewe jambo narihaye gipe. Abandi mugerageze gutsinda ishavu. Mwumvise mugerageze gutsinda ishavu. Oya bategezo kunyuhagira ico tebanyambitse. Sinshobora kwemera ko zanjye bari cyavu. Funderi ndagusavye unyumvirize. Banza unyumvirize. Nta kibazo funderi. Ukabona ivyemezo mfise. Ibi ko amafaranga bayaguhaye. Kandi ukabona atari ivyo uraheze unyitwarire. Gipe ivyo vyemezo nimba bifise uwo vyerekana twese tukabibona birahari. Abikuye he ayo n'amanyanga. Nyumviriza rero. Oya mureke bandanya gatoyi. Jewe nta rusaku ndiko ndavuga. Eherabe iyi ni copy yarisi yerekana neza ko funderi yakiriye amafaranga. Rindira gato. Mundindire gatoyi. Ngiyi na signature yiwe.
ikindi kira kabiri ngaya n'ama message bandikiraniye kuri telefone Fundera babwira ko yaguze imitahe muri izine kugira ibegukire bwite yego Funderi sinzi ko hari ico ufise uvuga kuri bimwe vyemeza Bine. Nkuru. Kanye mbe mana yanje nindakweretsa homba Aho rero waruzi ngo jewe kanyenyeri wo nkwepa. never franchement ndatanga Urahumba aho uzoja hose nzogusangayo. mana we Zokubera igitusa. Akira none kwinire gisashe ni gwawe. yaha yo basha ndabuze nico mvuga Bisanzwe. yo kanye merci vraiment Mukiburire ndabiramana. Mbiriza kwina no kwina ndakuzaniye agafu kubuye n'isukari je nani bazanye no kubikeneye. yo kanye mani kumpezegirire sha Amen. vraiment ndagufise mu bantu mfise urimwo yo Amashurwe yurayansiga. nukuri kanye ivyo nabakoresha nari nzi ko wosubiye no kwinyiyumvira basi Oya hakwine vrema. Byashitse byarashitse munaca vyakira uko nyene nta bundi buhinga. oya Nitubwira shaka gute? oya nukuri ndazi ko nadekonye sana Ivyo vyo singishaka no kuja aho abantu bari umviriza kwine ndakubwira. Mu buzima ukwiye kumenya yuko iyo ibintu byamaze gushika ukaba udashobora kubisubiza inyuma uca uvyakira uko bije sivyo none reka nivyoroshe kandi ndabizi nk'umumama wawe twohure no kwiruka franchement wiruka uja he ahubwo ndaguhanure nk'umuvukanyi fo kugaruka muhira kwibana wenyene ufise inda sivyiza kunyaruka oya kandi yaba ku magara yawe yaba n'ay'umubebe oya hash merci ariko ivyo nsinovyo bahuka nukuri yo mama wawe ho naramushavuze bikwiye reka ndamuha amahoro basi gato none gashakwine ngaho ntugira n'ubwoba bwo kwibana aha nyene naramaze gutimba nyene uri umutimbaye n'ukuri oya nukuri ibi nije navyikwegeye ndabizi reka ndavyasume jenyene nta kundi basi uzoza uragerageza ufungure kwine n'ukuri wibuke ko ufise umwana mu nda siko none oya ico cose je te le promets nukuri nzobikora robe rero tekana sindagutera ama stress bizogenda neza tankiye umviriza shakwine kubera ari inda ya mbere basi ico uzobona udatahura cose uzoca umbwira ndakubarize ma ha nyambari wowe nyene uzomumbariza byose no kuboko no kumuvugisha no kubera iki haha reka erega kwinaguma ari tante wawe uko biri kose ntibica bihinduka ngo nuko wakoze amakosa ego nivyishava aracari fisi mugari zohera sha naramubabaje bikwiye sinibaza ko bizopfa guhera guca naho bivuga uko kanya noneho ho basi wamubwiye ko uje ngaho reka ntavyo namubwiye muga ndazi niyo nari kubimubwira ntiyari kumbuza inge message ya brigadier Toto ivyo nibi yo non c'est pas possible nibiki oh manawe quelle bonne nouvelle iyi message yo kwine bayi nibiki kakanye habaye iki Cumbati bajya bajama baratevye baracari kuri izine kandi inama yaheze kera nibanyaruke wana tuje guserebura condo nawe nibafata umwanya wabo umuyaga w'igiti we ntawumva reka tube turicenda bikonca mu mutwe gatoya mbenyene Cumbati kumengo sihuri kandi muhejeje gutsinda Funderi gira morale nturyohewe none kuryoherwa ndaryohewe sha mugacundo ndakubwira cyo gushika n'ubu ibijije kuba n'ubu vrema je sindabitahura na gato umenga ndi mu ndoto oya va mu ndoto rero vyabaye nivyo none amafaranga yanyu ntimwayarose kuyaronka sico kintangaje condo ahubwo ikintu kintangaje nuwatugwaniye kweli n'ubu sindatora ubwenge utangajwe nuko ari gipe yabigiyemwo mukayaronka ego vrema ibaze nawe umuseruko ari karagwanira abarengera ivyo bintu wumva vyumvikana je sindavyumva vrema oya sindavyumva kabisa aho sha Cumbate ndakumva cane nkubu ngira muratanguye kwemera bimwe nahora ndababwira ko abaseruko bose mutofata ko ari babi sivyo condo nakubesha jewe gipara hejeje kubinyemeza vrema kumbe bimwe twakura batubwira ko abaseruko bose ari babi
bwa bundi sivyo none jewe sinaguma ndabibabwira mukamfata nk'ikirofu uravyibuka imbabazi vrema condo imbabazi kabisa asa giparanyumije pe nkanje nakuze nibaza ko yanka barengero ariko ino munsi vrema ari ibintu nariko ndatahura gushika n'ubu ubu ngira urabonye ko umurengero wanya ari we yarabariye rero oya ivyafunde vyo n'ubu ntibiringira no mu bwenge na gato mama we uwo twari tuzeye kurukiza kwe ngurya wabonye ko yarahiye neza karahira kumya ko atamafaranga mwamuhaye ibaze vrema wabibonye nawe condo wabibonye nawe nese ho narindi umuntu twari tuzi ko ari umufrere vrema ariko agaca tubwira ibintu nkabi nkajya hawuze gato ngo maguruke ndamwambare hama hacabi cobaye kimbwira ko atamuseruko yofashe umurenge uravyibuka ivyo bintu murahemwe abahungu oya co niwiri gurasaragara vrema ibihejeje kuba kuri izini je namba nahora mbona namba nahora numva jewe nakubwiye ko nugushika n'ubu navyo ndataho mu bisanzwe rero dukoresheje ubwenge imana yaduhaye turakwiye gushira ku ruhande ivyo twakuze twumva ngo banaka nibo babi ngo ikibi ngo ni cabanaka na banaka tukamenya yuko ikibi canke iciza gikorwa n'abantu bose imana ifashe vrema imana ifashe kabisa nzohore ndaba umuntu ubu ku giti ciwe apana bijya bintu vyo kuraba ngo umuntu ngo ava mu mugwi uyu canke nguriye nkora kabisa gushacho uzoteba ujijuka burya nanje nari meze nkawe ntaratahuzwa n'ubuzimasha uwo twari tuzi ko yodukijije shane we yaturiye uwo twari tuzi ko ari umwasi niwe wadutabaye kwe voilà niko bimeze aha tutarondeye kumenya ukuri kose kuri kahise tuzokwama turyana kubera ukutamenya kabisa burya condo kwibaza ko ukuri kuri ku mugwi wacu gusa nta namwe bishobora kudushikana wapi wangu nta na hamwe kwera nta na hamwe bishobora kudushikana atari kuducanishamwo gusa burya nimba dukeneye koko kubana neza hirusange turakwiye kurengera ivy'imigwi aho ngugira ngo urabeshe aho uvuze ukuri vrema condo urabona ashaje ndakubwira aho burya je ndahejeje kwiga kandi rero namenye sarope shaje kabisa uti wamenye udasubiyemo inkoko vrema inkoko aho rero ni sawa ibi biza biradushikira nivyo bizotuma dushaka kurondera ukuri kuri kahise vrema ngabajya babajama barashitse nani reka tuje kwihapore nakare vrema umviriza ndagusavye shira hasi ivyo ufise uzohokora shushu nibiki nje ndiruka n'amaguru adakora hasi we nyarutsa oyambwira ivyo wari kurakora byose banzubire kuzumerekeza ndagusavye oya banza wicarire umbwire neza sivyo ushaka ndaguherekeza hehe gushushe nibiki ndisho mana sije mbona ndashitse ndagusavye uze zimye iyo mashini gipe ushika hehe kutambwira tugiye basi wagusa ndabikubwiye vyobiha akira fone basisomye message mbwira wewe niho isomye visa rero none ushaka nice suspense turi iyi message ni ya brigadier Toto yanyandikiye soma umve brigadier Toto mon dieu sheri reka kugorana ndagusavye soma none nta maso ugira reka subibanse reka ndango yateye ubwenge na telefone ucita hasi iyo message utayisomye ntiwari gutahura ukomerewe none ngo aravuga yamutse kuvuga rero nivyo ngire nje kuraba mon dieu seigneur enfin ukuri kuri bwa bwato kugira kuje kwaja hanze bebe rero ncangira interview directement nawe ndamubaza vyose uko vyagenze rindira gato ndindira iki ugenda hama mbe kwanza kwiye kuciye uhinduka umenga wanyagiwe kanye urumva gipe kandi we mbe kwanza ndakubatse kubera iki ashaka kuva mvuze ujya yarokotse uca ubukuru nibiki kanye ndagusabye imbabarire ndakubariye kubera iki pardon ntuzubyumva n'abandi pardon
pardon iki gipe numva iki ba Claire basi ndagusabye en fait sinashoboye kubikubwira byari bigoye umbwira iki gipe uri kurantera ubwoba mbwira umbwira iki habaye iki disparition y'ubugiye bwato igize iki ndafisemo amakosa kandi ni manini pardon Kanye wewe no gute bigenze gute oya mu buryo buhe gipe ndagusabye mbabarire cyane Kanye no ibyabaye ndabifisemo uruhare nizere ko ndose uvuze gute gwa gipe no ndagusabye tukira nyene unsubiriremo ibyo uhejeje kumbwira kuko ubwenge bwanje ntiburasubira kugiye uvuze gute Chérie ndagusabye mbabarire no gipe ndekura mbabarire Chérie Kanye s'il te plaît sha ubwo ibi bintu bizokoroha mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago ca condo na mugenzi we mbega iyo turiko turayaga nabo dusanga iyo mugwi ivyiyumviro vyose uko bitanzwe ni maka bibe bimwe intererano z'uno museka tuzihere kuri Yamuremye Richard aba mu ntara ya Mwaro muri commune Kayokwe muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati iyo turiko turayaga nabo dusanga iyo mugwi simaka ngo ivyiyumviro vyose bitanzwe bibe bimwe ati kuko burya ukuri canke ikinyoma biri mu migwi yose ataha rero bisaba ko umuntu akoresha agatima nama kiwe mu gushikiriza canke mu kwakira ivyiyumviro runaka ati wa wundi ngo ubumwe bwacu nizo nguvu zacu iyo ivyiyumviro bibaye bimwe biratanga umusaruro uboneka mu kibano cose ariko rero iyo haje utubwira ivyiyumviro vyiwe bidahwanye n'ivyacu bisambura ivyo tuvyamirira kure ati funderi yitwaje ivyiyumviro birimwo uruyeri ati uruyeri rwo kunyaga abagenzi we ati kandi basangiye umugwi ati natwe tube maso iyo habonetse ivyiyumviro biri uburyo bubiri ntituvyicarire tuvyigire hamwe kugira havemwo ikintu kigirira akamaro imigwi yose Ndikumana Serapi nawe batazira Lovebof Abubakar avuka mu ntara ya Bubanza muri commune Musigati ku mutumba wa Kanazi mu Nyabitore akaba bangaha mu gisagara ca Bujumbura mu Buterere akaba n'umuganga yagize ati tuko turayaga nabo dusangiye umugwi ivyiyumviro bitanzwe simaka bibe bimwe ati kukaba nkako barayamaze bati umutwe umwe ntiwigira inama ati kandi wifasha gusara ati kandi ubwenge burarahugwa atashobora gutanga ivyiyumviro vyiwe gusa mu mugwi wose ati ntiyashobora kubura abahuje ivyiyumviro birashe n'abandi bazana ivyiyumviro bitubaka kugira dushire hamwe ati nugutahura twese igikenewe kizana inyungu kuri bose atagukumirwa ati rero muri ico gihe haca haba gucagura ivyiyumviro vyavuzwe birashe kanatsinda vyubakiye mu muco w'iterambere bakabona ko bose bizoza kubahuza atawidoze ati hamandangije mpanura abantu badashaka kubakira ko vyiyumviro vy'abagenzi babo bagashaka kubakira ko vyiyumviro vyabo ko bobiheba atahubwo hakaba uguhuriza hamwe kubera vyama yabaye Kwizera Thierry wo mu ntara ya Mwaro muri commune Ndava ku mutumba wa Nyabisaka yagize ati nisunze ikiyago ca condo na mugenzi we novuga ko mu gihe turiko tuyaga nabo dusangiye umugwi ivyiyumviro vyose uko bitanzwe ntibishoboka ko biba bimwe ati ni nka kujya mushobora kuba muvukana n'umuntu abavyeyi ari bamwe ariko ntibisigura ko muca mumera kumwe ngo mwiyumvira ibintu bimwe ati rero ico kumenya nuko abantu basangira umugwi ariko ivyiyumviro ntibibe bimwe Bazombanza Jean-Marie nawe wo mu ntara ya Kayanza muri commune Muruta yagize ati oya abasangiye umugwi ntibogira ivyiyumviro bimwe ati kubera naho baba basangiye umugwi ntibaba basangiye imitima n'ivyiyumviro ati haba harimwo abafise imigambi mibi yo kugumura abandi hakaba n'abandi bafise imigambi myiza yo guteza imbere umugwi Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Mugisha Patrick avuka mu ntara ya Rutana akaba ari ngaha mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura yagize ati numvije ikiganiro ca condo na mugenzi we ico ashikiriza no ku muntu wese musangiye umugwi idasigura ko n'ivyiyumviro biba bimwe canke mwese muhurize ku kintu kimwe ati mwe wese arafise uko yumva kandi atahura ibintu ati kandi ivyiyumviro bitandukanye ntibisambura gihe mwavyize ko mugahitamwo kimwe kirashe Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato
ubu naho niwa mwati wasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo naka gakurikira: mwumvirije ikiyago ca Cumbati na mugenzi we Condo n'ikihe cigwa mukuyemwo? Ndasubiramwo: mwumvirije ikiyago ca Cumbati na mugenzi we Condo n'ikihe cigwa mukuyemwo? Akabazo murakumvise, mukaba mufite ico mushikiriza, nimutwandikiye kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nabo bo wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp, mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandaya mudukurikirana ku mbuga zacu ari ku Facebook na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 876 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Reka kandi tubonereho n'akaryo ko kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2025 uzubabere umwaka w'imigisha n'amahoro ahiwanyu. Cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.